reka nanone nangere itekano umunezero nangere nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe nshuti banywanyi mutwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye abaherereye mu makomine atandukanye ni wacu Burundi abaherereye mu bihugu vyo makungu ya kure nabereye muri Afrika mwese rikanda bakengurukire cyane n'amakuru mugezwe nange bunyoni umugenza amakuru yize amakuru atosoye amakuru utasanga ahandi amakuru twatoje mu buryo bwimbitse amakuru yimbitse maze tugabangureka tuyabashikirize gatanu kuri gatanu n'amakuru ndiko ndakubwiriza cyane biri kuvugwa ini wacu Burundi makomine atandukanye kakubwiriza biri kuvugwa mu guvu y'abaturanye mu bwiriza biri kuvugwa ku rugar rw'intambara buri muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo murabizi neza ko ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC kubwiriza biri kuvugwa mu mvo za politike mu gihugu cy'u Rwanda kakubwiriza ibiri kuvugwa muri by'ubutegetsi muri Uganda ndetse nakubiri kuvugwa muri Kenya Tanzania ndetse n'ahandi muri Afrika ndetse nakubwira ibiri kuvugwa mu guvu y'amakungu ya kure cyane mu guvu y'ibyaga binini reka ndakengurukire wowe wahejeje gufyonda sabone wamanutse tsukaja mu kumutukana so sabone ugafyonda ko nawe ndagira ngo ndagusona nawe utarafyonda sabone ko gusufyonda sabone ari kumana ka hasi kwaja mu kumutuku kandi so sabone ugafyonda ko ndetse ukano gudusangiza n'ibitekerezo nako unyaruka hasi ukazogera naho ugafyona kugira ngo uje urabasha kuronka amakuru yacu ku gihe mu ngingo nkuru naguteguriye ndakubwira ko mu Burundi hamwe ry'imikino FEBABU ryaraye rihagaritswe ku rwego mpuzamakungu ntabwo ari byo ngibyo gusekwa hano mu Burundi hakomereza kwibonekeza ibiziga by'abantu bigandagurwa bunyamaswa ni byinshi cyane ndanagarukwa no kuri General Aregiome Bunyoni nkubwire ko yoba ari mu mazi abira nabitswashura kuba ari mu gitondo sata cyangwa se nimugoroba banye naho twumviriza uherereye ariko nacatu mudafata iminota batarenze 10 cyangwa 15 gusa kwimvire vyishiye amatwi yawe atigeze yumva amakuru arambuye ni mukanya gatuya kuri mkoronjo waburiko urumviriza Bunyoni umugenzi wawe kazi Wayukaze makuru arambuye hamwe nanje Bunyoni umugenzi reka idonido y'amakuru naguteguye nkutangire nkubwiriza yuko mu Burundi ishirahamwe ry'inkino FEBABU ryaraye rihagaritswe ku rwego mpuzamakungu komite nyobozi bure centrale y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaboko FIBA yaraye yemeje ingingo ihagarika ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU nkuko biri ku mucegeranyo cy'ibyizwe mu nama y'iyo komite yabaye kwa 2026 ndamukiza 2024 imvu y'iryo hagarikwa nuko ishirahamwe rya basketball mu Burundi FEBABU yatumiye Dinamo BBC kutambara impuzu zanditse ko Visit Rwanda mu nkino za bari zabereye muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa Ntwara 2023 iyo ngingo yari yafashwe vyifata kibanza kuwa 12 ndamukiza na Andreas Zagikris umunyamabanga mukuru wa FIBA aho yasaba FEBABU gutanga insiguro ku byabaye bitarenze igenekerezo rya 2023 ndamukiza 2024 w'amahoro arongo ishirahamwe FEBABU aherutse gutanga imihoho nyuma yaho yagirizwa na bamwe kuba ari we yatumye umurwi wa Dinamo BBC kuva ku nkino mpuzamakungu warimwo inyuma yo gutanga inteko ko abakinyi ba Dinamo BBC badashobora gukina bambaye Visit Rwanda kakuruko biriko biragenda ino iwacu i Burundi urumva ko nyene bikomeye cyane nibyinshi cyane ndagenda nkubwiriza ndanakubwira yuko ino iwacu i Burundi hakomeza kwibonekeza ibiziga by'abantu bagandagurwa bunyamaswa nibyinshi cyane nyene biriko biragenda iba ino iwacu i Burundi ni mu gihe mu ntara zigiye zitandukanye no mu makomine atandukanye ino iwacu i Burundi hagenda hatorwa ibijiga by'abantu bagandagurwa bunyamaswa mu buryo butumvikana mu gihugu cy'u Burundi nyene harabandanya kwibonekeza ubwicanyi ndengakamere kandi ntihagire n'amatohoza yigera aba harekiziga comuntu w'umugabo catuwe mu gitondo kejo ku munsi wa genekerezo rya 29 z'ukwa 2024 muri zone c'ibitoke mu gisagara ca Bujumbura umwirondoro w'uyu yishwe
bishwe bunyamaswa ukaba utarashoboye kumenyekana kuko basanze atakimuranga na kimwe afise, eka n'abamwishe batigeze bamenyekana. Urongoye zone Cibitoke Pascaline Ingrid Ijimbere akaba yemeza iyo nkuru, aho hari ikiziga catowe muri zone arongoye kandi bataramenya n'icatumye agandagurwa bunyamaswa. Mu kino gihe hasigaye hama hatorwa abantu bishwe mu nyamaswa n'abantu b'abagizi ba nabi, eka ntihagire n'amatohoza yegera aba ngo hatangwe umuco ku vyabaye. Abarundi benshi bati leta nta bushake bwo gukora amatohoza yimbitse muri ubwo bwicanyi ndengakamere ifise, batahubwo dusigaye twibaza ko leta yoba ifisemwo uruhara muri iryo gandagurwa ry'abantu agasari ngayo. Nkuko rero mwumva ko abantu bariko barapfa hano iwacu mu gihugu c'u Burundi. Tunyarukiye mu bihugu vy'abaturanyi, tunyarukiye nko muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo Butembo, abaturage barafise ubwoba ko umutwe wa M23 ushobora kugaba ibitero muri uwo mugi nyene. Ubwo ni mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ni ku rubuga rw'intambara nyene, mu ntambara iri guhuza umutwe twaje igwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Abacuruzi bo mu mugi wa Butembo baryamiye amajanja bakaba ko hashobora kubaho ibitero vya M23. Mu kiganiro n'abatohoza amakuru batandukanye yagiranye na Omar Kavota, umuvugizi wa societe civile muri ako gace. Bwana Omar avuga ko impungenge abaturage bafise nuko ingabo za leta zikomeje kubaka ibirindiro bikomeye mu mugi wa Butembo ndetse n'ibikoresho bikomeye harimo imbunda zirasa kure zikaba zarazanywe muri ako gace. Aha rero Bwana Kavota akaba asanga kwirundanya kwa FARDC muri ako gace bikururira ibibazo umugi wa Butembo usanganywe umutekano muke. Bwana Kavota yagize ati ubwo intambara yaberaga imweso FARDC yashinze ibirindiro mu gace ka Yanzare na Gishiki ikarasa imweso. Iko gihe byahise bishira igitugu kuri M23 bituma izinyeshyamba zifata Nyanzare na Gashishi, aho rero FARDC ishobora ko yasise imbunda ya BM ikanyabayonga ikaba ariyo iri kurasa irwindi, kandi Kanyabongabonga sikure ya Butembo. Isoko y'abatoza amakuru bacu iri Kanyabayonga ivuga ko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko ako gace gashobora kugwa mu maboko y'umwanzi. Umugi wa Butembo uherereye mu Kivu y'Amajyaruguru. Ubuso bw'uyu mugi kubera ubunini bwawo ukaba urimo amakomini 4 ariyo Burengera, Mususa na Vuramba. Akaba ari umugi ukize ku bucuruzi, benshi mu bahatuye bakaba ari abakongomani bo mu bwoko bw'abanandi. Ngayo nguko rero mu bihugu by'abaturanyi muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo uko biri kugenda. Nshuti banywanyi bacu mwe muri ko mutwumviriza muherereye iya nino hagiye hatandukanye, reka ndabakengurukire cyane kandi mwese ndababwire ngo amakuru yacu nakagaruka kuri mikoro nje mwe muri ko munumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.